Ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV nimbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi ababaje ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho Lieutenant General de Police Godefroid Bizimana yaraye aryamiye ukuboko kw'abagabo turaza kubigaruka ko mu idonido ry'aya makuru aho muza kumenya byinshi bijanye n'urupfu rwa Lieutenant General de Police Godefroid Bizimana ndetse n'icyamwishe aho amakuru adushikira adahumuriza byose nyine muraza kubikurikira mu idonido ry'aya makuru turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane kandi adahumuriza avugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho intambara ishobora kwaduka umwanya n'umwanya mu banywanyi ba seneri harimwo abahemutse ku mugambwe hakabamo n'abakurikiye umushingamateka agatorwasa washinze uwo mugambwe kandi benshi bakaba ari nabo bemeza ko ariwe ugomba kugumya kurongora uwo mugambwe naho ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwakoze ibishoboka byose ngo busambure kugeza naho babigezeho bakamwambura uwo mugambwe bakawuha uwundi ariko amakuru adushikira akaba ari amakuru adahumuriza aho imvururu zishobora kwaduka mu banywanyi ba seneri kandi bikaboneka neza ko nimbonera kure ziza kubyivangamo byose bikaba ari ibintu bishobora gusiga bisubije igihugu cy'u Burundi mu manga ikomeye cyane kandi ari ibintu bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane benshi bakavuga ko uko Perezida Evariste Ndayishimiye ari gushigikira abasambura imigambwe ariko nawe nibamutembagaza ku butegetsi atamurundi numwe uzigira ugira icyo avuga ndetse n'amakungu benshi bakanemeza ko mu butegetsi bwiwe harimo abajinali ndetse n'abapolisi bari gushaka kubutembagaza ku butegetsi nko kumushinga amateka gatorwasa aherutse kubivuga turaza nabyo nyine kubigaruka ko mu idonido ry'aya makuru aho tuza kubabwira ku makuru menshi ahambaye cyane yerekana ibiriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'amakosa akomeye cyane ari gukorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye byose nyine twabateguriye ico busabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ducisha kuri no muyoboro wa YouTube udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi Shiramatsiko TV usabwa gukanda kuri sabone canke subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo gusambura umugambwe seneri nta muti bizotanga ku bibazo igihugu gifise agatorwasa niko avuga umushinga amateka akaba n'uwahora arongoye umugambwe seneri agatorwasa avuga ko gusambura umugambwe seneri bitazotanga umuti ku bibazo igihugu gifise uyu munsi leta igitegerezwa kubanza gutorera inyishu ibibazo by'igitoro isukari amahera y'agaciro umuyaga nkuba n'ibindi byinshi mbere yo kuja kwivanga mu isenyurwa ry'umugambwe seneri ibi abivuze inyuma yaho kuri uyu wa Mungu uheze hatunganijwe ikoraniro kaminuza ry'umugambwe seneri agahava asubirizwa ku burongozi bwa seneri Rwasa gato agira ati ejo bundi rero turabye uko ibintu biriko biragenda tukaraba uko twegereje amatora twarandikiye umushiranganje w'intwaro hagati mu gihugu tumumenyesha ko twifuza gutunganya ikoraniro kaminuza ry'umugambwe seneri igenekerezo rya kabiri ntwarane uyu mwaka ariko aguma yiteza utunyoni rero birababaje kubona yemeye kurekura abantu bagakora ikoraniro kaminuza agahonyora ibwirizwa shingiro ahonyoye ibwiriza rigenga imigambwe ahonyanze amategeko y'umugambwe seneri kuko ikoraniro kaminuza ritumwa ko n'umukuru w'umugambwe canke uyundi muntu ushobora kumuhagararira iyo adashoboye kuba ahari ibyo byose wamubaza akaguma yiteza utunyoni ngo ntabyo azi muga mu nyuma bikaza kugaragara ko ari we yabikoze kandi ko yabigizemwo uruhara rukomeye cyane Rwasa gato arongera ati leta yarakeneye abandi barundi bo kwicarana kugira batorere umuti ibibazo byugarije igihugu uyu munsi kugira dushayure uburundi rero birababaje kubona igihugu catwarwa n'abantu birengagiza amategeko n'amabwiriza kandi ariyo byari gufasha kugira ngo igihugu gishobore gutera intambwe ija imbere none ejo abarundi nibagira ingendo yo guhanyanga amategeko ubwo Burundi buzoba ubwande Uri w'Imana uheze ingozi haratunganijwe ikoraniro kaminuza
ku ruhande rw'abatemera uburongozi bwa Rwasa gato birangira asubirijwe ku burongozi bw'umugambwe seneri na Nestor Girukishaka, ariko benshi bakemeza ko byose byakozwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD kuko nabitabye iryo koraniro nimbonerakure urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ntago ari inyangamugayo, ibyerekana neza ko ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba kandi bibabaje, akaba ari ibintu abarundi isinzi bavuga ko barambiwe kandi babona neza ko igihe kigeze kugira ngo ubutegetsi bwa CNDD-FDD busezererwe kuko ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi birateye ubwoba. Hagati ya Rwasa na Girukishaka ninde ayoboye seneri by'ukuri? Mu Burundi abagize ubuyobozi bw'ishaka seneri rya mbere rikomeye mu mashaka atavuga rumwe n'ubutegetsi ntibavuga rumwe ku manama nkuru yaryo idasanzwe yabaye ku cyumweru mu ntara ya Ngozi mu majyaruguru y'igihugu. Abashigikiye Rwasa nk'umukuru w'ishyaka bavuga ko iyo nama itatumijwe mu buryo bukurikije amategeko ndetse ko n'abamenye ku munota wa nyuma ko iba bagiyeyo bakangirwa kwinjira. Nestor Girukishaka watowe ku cyumweru ngo asimbure Rwasa nk'umukuru w'ishyaka avuga ko inama yateguwe hakurikijwe amategeko, ko abayoboke b'ishyaka barebwa n'iyo nama bari batumiwe ndetse ko ntabo azi bangiwe kujya muri iyo nama. Ariko Rwasa ntiyemereye ko hari inama nkuru y'ishyaka yabaye cyangwa ko hari inzego nshya z'iryo shyaka zatowe hakurikijwe amategeko. Avuga ko icyabaye ari ikinamico mu zindi. Ibyo tuzokora si umwanya wo kubitangaza, Rwasa niko yatangaje. Rwasa avuga ko ishyaka rye ririmo gusenywa n'ubutegetsi kugira ngo ntirizashobore guhatana mu matora yo mu mwaka utaha. Abarundi bati amatora atazaba arimwo seneri ubundi ayo azaba ari amatora. Ahakana kandi ibivugwa n'abo batakivuga rumwe muri seneri ko we ubwe yari yarananiwe gutumirizaho inama y'ishyaka, bikaba ngombwa ko itegeko ribemerera kuyitumizaho binyuze ku muntu uruta abandi mu myaka. Ati ntabyo niboneye. Abaja muri kongere ni abarongoye ku rwego rw'igihugu, n'abarongoye ku rwego rw'intara, ku rwego rw'amakomine, n'abantu bari mu mabanga nk'abashinga amateka batowe mu nama mpanuzwajambo y'amakomine, abo bose ntibatumiwe. None ayo mategeko bariko barababwira ni amategeko yitwa ngwiki? Rwasa nibaza icyo Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yashingiyeho mu kwemera ko iyo nama iba, mu gihe we yamwandikiye guhera ku itariki 2 kuwa gatatu mu mwaka wa 2023 asaba gutumiza inama akabyangirwa. Ati umushikiranganji kuva mu kwezi kwa gatatu umwaka uheze ibyo ariko arakorera umugambwe seneri twamye tubivuga yuko atumbereye kuwusambura kugira ngo umugambwe CFD uzoje mu matora wonyine. Ni ikimenyimenyi none ko banze ko dukora ikoraniro, ariko abahemu bahenze bakabaha amafaranga bakaba barabemereye gukora iryo koraniro. Ariko abatumije iyo nama babwiye BBC Gahuzamiryango ko Rwasa babimumenyesheje, cyo kimwe n'izindi nyankamugayo inyito ihabwa abagwanashyaka ba seneri zose mu ishyaka azusubiza ko adahari, ko ari i Nairobi muri Kenya. Rwasa avuga ko iby'iyo nama yo ku cyumweru yabimenye mu ijoro ryo kuwa gatanu irishika kuwa gatandatu saa 9:00 z'i Nairobi, ni ukuvuga nka saa 8:30 i Bujumbura. Avuga ko ubwo butumwa yahise abwoherereza minisitiri ntiyagira icyo ahita abivugaho, aza gusubiza ku mugoroba wo kuwa gatandatu ko agiye kubaza. BBC Gahuzamiryango ntiyashoboye kugenzura mu buryo bwigenga ibi bivugwa na Rwasa. Ubutegetsi bw'u Burundi ntaco buratangaza kubivugwa na Rwasa ko bushaka gusenya ishyaka seneri. Abajijwe ibyo ateganya gukora kugira ngo seneri dasenywa nk'uko abivuga, Rwasa agize ati twebwe ibyo tuzokora si umwanya wo kubitangaza, ariko birakomeye kandi bizasiga bisambuye ubutegetsi bwa CNDD-FDD aho gusambura seneri. Mugabo tuzokwicara turabe ikikwiye hanyuma tugishire ku mugaragaro. Si iherezo rya seneri Girukishaka
kugira uko ishaka watorewe kuyobora seneri avuga ko ibivugwa na Rwasa ari ukubura ikindi yavuga kuko bagiye bamuhamagara inshuro nyinshi ngo bicarane bashake umuti w'ibibazo akanga. Ati none uyu munsi yovuga iki ko byomunaniye kunywanisha inyankamugayo yari asanzwe ajejwe, ahubwo nawe ari mu bategerezwa guhotahura ayo mategeko akayasoma neza. Gira uko ishaka yanze gusubiza byeruye niba mu ruhande rwa Rwasa rutavuga rumwe nabo hari abitabiriye iyo nama ya seneri yo ku cyumweru. Ati jewe numva namaze kwishura rwose. BBC Gahuzamiryango yongeye kubimubaza yagize ati mvuze nti ewe namaze kubishura. Nestor gira uko ishaka ahakana ko ibi bishobora gutuma seneri icikamwo ibice bibiri cyangwa rikaba iherezo rya seneri nk'uko byagenze mbere kurindi shyaka rya feneri ryahoze riyobowe na Rwasa ariko bikarangira naryo CNDD-FDD irisambuye. Ati biratandukanye n'ibyubu. Ibyubu nuko uburongozi bwo hejuru mu mugambwe bwananiwe gutunganya ibibazo, hanyuma bamwe muri ubwo burongozi bavuga bati twebwe ntidushobora kwemera yuko umugambwe wacu ugenda akagirire, bati nimuze mwese twicare. Bamwe bakabyemera abandi bakanka. Ibyo rwose ni ibintu bizwi, ariko benshi bakemeza ko byanze bikunze ibi bintu byabaye kuri seneri byateguwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwakoze ibishoboka byose kugira ngo busambure seneri, kandi byose bikaba biri gukorwa mu gutinya umushingamateka Agathon Rwasa. Murazi ko n'amatora ya 2020 ariwe wari wayatsinze. Imyidogo y'abapolisi bakorera muri komisariya ya komine Nyanzarake intara ya Makamba bahawe ibihagarage byaboze banse kubyakira. Ubufu bw'ibigori bwabo bwaranyurujwe. Abo bapolisi bavuga ko bafashwe nabi bagiriza uwarongoye ko anyuruza ibifungurwa byabo. Abo bapolisi bashikiriza ko muri kuno kwezi kwa gatatu 2024 bazaniwe ibiharage byose byaboze bibeze nabi cyane. Bose baciye banka gufungura ibyo biharage kuko byo bateza ingwara, bakababazwa n'ukuntu bazimanirwa ibifungurwa byaboze kandi ababizanye babona neza ko atawe bifungura. Abo bapolisi nyine babandanya bashikiriza ko ubufu bw'ibigori bari bagenewe mu kwezi kwa kabiri 2024 butigeze buboneka, nubwo mu kwezi kwa gatatu 2024 gushika ubu ntibarabukubita ijisho. Bagiriza ubarongoye Lieutenant Colonel Nkuzimana Claude ko yoba yanyuruje ubwo bufu bwabo kuko afise iyo ngeso. Nk'uko babandaniza babishikiriza, uwo abarongoye kenshi yama yanyuruje ibifungurwa byabo. Umupolisi yihenze ngo arabibajije acashirwa mu bihano kugira aterwe ubwoba. Basaba ko akamo kabo koshikira ubuyobozi bw'igipolisi kugira ubafashe kandi bubatabare ibintu biriko biraba bihagarare. Tuvuye kuri iyo nkuru irebana n'ibiriko biravugwa n'abapolisi aho bariko barabaha ibifungurwa byaboze, amakuru yacu tuyabandanize ku nkuru y'umubabaro kandi yashenguye abarundi batari bake, aho Lieutenant General de Police Godefroid Bizimana yaraye aryamiye ukuboko k'abagabo. Akaba yarajejwe amabanga atari make mu gihugu, harimwo nko kuba icegera c'umugenduzi mukuru mu gipolisi c'u Burundi, ndetse akaba yari n'umurongozi w'inama nyobozi ya mituweli mu gihugu c'u Burundi, kandi akaba yarakoze imirimo myinshi itandukanye. Muri 2022 ubumwe bwa Buraya bukaba bwari bwamukuyeho ibihano bwari bwamufatiye co kimwe n'abandi babiri mu bijanye n'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza muri 2015 kuko yakoze amabi atagira izina. Ariko tukaba turiko turacukumbura kugira ngo tumenye icyahitanye uyu mujenerali, niba hari aho byabihuriye n'ubutegetsi cyangwa se niba ari ubwo karago, ariko benshi bakavuga ko bifitanye isano n'ubutegetsi. Ariko akaba ari inkuru turi buze kubashikiriza amakuru yacu hanyuma nitumara gukora amatohoza ahambaye cyane, kuko turiko turavugana n'abajejwe umutekano mu gihugu c'u Burundi bo ku rwego rwo hejuru kugira ngo tumenye icyahitanye generali.